uburyo ndamutware muri Canada. Yagiye muri Canada umugore wanje rero namujanye kuja kurondera nyine nzunza amabuno kuri TikTok. Oya nta nivyo ntavuze kuzunza. Oya ntumva uzoronka umugabo vre. Izi nzazanje zisuku kubera nahora niyambitse ndabihe fise canke azakunda ivyo kubirondera ku babi. Oya abaye ari wiwanje azakunda ivyo je fise ntazakunda ivyo urumva ni uzomutegeka. Oya sinzomutegeka hotekwe n'urasumye. Oya urisinga bijya bintu biraryoshe mugabo urazi ko abakobwa baza muri entertainment benshi bahura n'abamesha benshi eginga uyijya ya donc yovuga yakwizani oya siorege gusa nakaruru ka hafi ntanze arajya abana sana javre nk'aba ba Mr Sami bafani Lavine je nabakoresha ibiganiro ntabasavye abahuzi example nkahuzi je ndamufata nk'example yabigeme muri industry aravugwa ko ibi nibi ariko wewe arakwereka ico yabikuyemo. Mazi Media mumeze fresh muri bono munsi twazaniye umukobwa ameze neza cyane umwana mwiza umurundi kazi umeze neza cyane gose nawe wisize ntuze ora wisiga makeup. Oya ibi byo ku muntu bifasha iki mu bisanzwe ibintu mura mwese nta na kimwe donc ni juste kugira ngo nyene biravana no kusakira umuntu akunda abahungu kwegete tufise I don't know sinzi impamvu oya gusa hari n'ababisiga hari n'ababisiga gusa ntibasiga nk'ibi by'iwanje amen no kunzara nyene iyo byose basi no kugira yene basi ni kwa ko je binyohera ni oya siwe n'abakobwa bose umukobwa wose usanga buri muntu ze basi biratubera yego natwe je ariko nawe birakubera ahubwo nuko utarabigerageza inshuro nyinshi oya naragashize aha ni bon none kubera ko n'ahandi abamesha baci batangura warashize ko mugabo oya aha na zisuku nyene aha naho natoye amatora ntumve izi nzazanje zisuku kubera nahora niyambitse ndabihe ucu bimenye ngene cyo bigiye umeze neza rero cyane gose ndashima idondore tukwakire muri Mazi Media. Ndabaramukije abakunzi ba Mazi Media TV je ku mazina ni yandi nyene ni Ishimwe Frista Morena ushaka kumpamagare Momo Zoe yose ndayitaba. Ishimwe Frista Morena yo arabakecuru babwiye ati yitwa uko niyo mpamvu naciye mvuga hariyo abbreviation basi yayo urumva Morena niryo ryavuyemo Momo Zoe naryo donc ni ryakazi ryo Zoena Zoe hari umugabo witwa Zoe ahora akora TikTok yorokoje ni wewe Zoe dans la kuri TikTok ni tukonyene Momozo oya si wewe ni Zoe ni na gasutuko yaba ari wewe vraiment narisha mbabara nacamura ko twahombesheje ko aragira ibintu none urashobora kuja urakora TikTok oya usi nkiyikora TikTok ariko ahora ubikora none warazunza amabuno kuri TikTok oya nta nivyo ntavuze kuzunza oya ntumva uzoronka umugabo umugabo azankundira ivyo sindamushaka shaka umugabo azakundira oya none azakunda ivyo ntafise canke azakunda ivyo mfise oya abaye ari wiwanje azakunda ivyo je mfise ntazakunda ivyo ntafise urumva ni uzomutegeka oya sinzomutegeka azonkunda basukonde ufate jewe ga murakundanye sivyo ivyo bintu arabiza arabikunda ariko ntiyabigupropose bien avant ariko muri munza kugira ati je kwere akunda urakatika byose numwumvikana byose numwumvikana kweri none ikibazo kiri he nubwo novyiga mugabo ari ivyo abayashira imbere urumva mugabo masinze yabamuhote kweri n'urasumye oya urisinga ndakurangira umusi oya nabukeneye oya none ubaye uri umuntu ariko uri umuntu ndi umuntu none bisabe kugira ukenera umusi novuga iyo message waramutse gute waraye neza gute bijya bintu biraryoshe mugabo jewe novuga sindagera muri yo sezo ndavyiteguye mbe urazi ko abakobwa baza muri entertainment benshi bahura n'abamesha benshi vyovyo nivyo vyeze kandi uravyakiri naravyakiriye ayo makuru niyo nakiriye sinakiriye ivyo bintu warakira ayo makuru kandi waraje narabije
urabaze uzosaba ikiganiro urebe nzokimusaba uzosaba ikiganiro urebe tugikorane ni uzoca ubona yuko ayo makuru wumvise none kubera icyo rege si urege gusa n'akaruru ka hafi ntazi arajya abana sana javre erega nta eginjya uyijya donc novuga yakwizani ego none ndakubaze muri entertainment n'abakobwa bariyo ivyo bintu batabirimo bo ni 5% agusa urumva ko bahari none 5% gashaho abo 5% bazovyara abandi bagenzi babo ahubwo batera bagabanuka ubundi baza 5% twagize ntuze rusansuma 5% yahari muri 2022 ubu naho urumva ubu bigeze muri impulse igeze nko muri tepo oya ivyo sindavyemeye ivyo ivyo sinovyemeye okay urafite ikinomba ushaka kumbaza none okay ikibazo ca mbere nshaka kubaza uri umu influencer tuzi wagiye urabikora neza kandi cane ariko kandi donc ndashaka umbwire est-ce que izo nguvu wazikuye zo ko umu influencer donc nyene ni hehe hantu wakura renfort ni hehe hantu nyene novuga hari isoko y'ivyo bintu byose icyo kintu rero kwera igihe cyongora cyane kubera mu bisanzwe aba bantu badukurikirana kuri izi mbuga aba n'abantu nyine ejo usanga baba bakeneye ibikorwa hanini ibintu by'insiguro kugaruka mu bisanzwe kenshi ntibikunze kuba bigaragara cyane babihereza umwanya muremure cyane ahubwo je n'ibikorwa maze gukora ni byinshi je mpora ndabiraba ariho nk'ibiganiro mpora ndaba nakoze nkabiraba nkavuga ati oya naradeko iyo ndagikora urumva uri kurakora ikintu mubona aho ukosora ubura gikorotse kandi kagintu gasanga cyakozwe cyane rero umuntu arevuriwa no musi uri kuratangura we Imana ishimwe mwe muvuka ku gahiye nk'ubu jewe unkoresheje ikiganiro twicaranye twayaga mu bisanzwe n'amahigwe ni n'amateka kuko twebwe tukiza muri ibi bintu kugira uronke umuntu basafise n'akazina na gato cyaba ari kibazo ntivyanakunda wateza kwironderera ibipeti by'ibivoye byo mu isite ibipeti nyene wateza kurondera ibintu wenyene wiremera wenyene urumva kwiremera umva kwiterera igiti ushaka kuzokibaza muki urumva icyo kintu apana kuja guca igiti cyakuzeho kugitera ukacukirindira kigakura hamukacugica ukacugikoresha icyo ushatse bisigura ko twebwe twakoresheje ingufu nyinshi cyane urumva kandi natwebwe twarafashije hari abantu babona ishaka ryacu n'umwete abakaro nyene batubwira ati ngo dukoresha ikiganiro nk'aba ba Mr Sami bafani Lavine je nabakoresheje ibiganiro ntabasavye ariko bo nyene babona ishaka babona ati kagapeti karapambana kabisa njoni kupacha kibe ko baba bazi ko bamaye ikiganiro baba mpaye hits ko byari ibintu bikurikirana baba bari muri trending ibintu nk'ivyo rero wowe no kwishura ati urumva nakoresha ingufu ko nuko oya ariko ibanga gusa wo ukoresha ni gukora cyane kuba gukunda kwanza ibi bintu uri mu Rwanda baje murata kubwira ati muri game abakobwa uko nuko ibyo bintu ni challenge kwanza zihari zishobora no gutuma n'abavyeyi bawe babonye uburore bw'abandi bakobwa baca bakubutsa ariko umaze kweza témoignage ati none naka ntiyabigiyemo nubona yuko yiguriye n'umuduga abahuzi example nkabuze je ndamufata nk'example yabigeme muri industry aravugwa ko ibi nibi ariko wewe arakwereka ico yabikuyemo kuko abakobwa baronka ibintu ugasanga ibakora nivyo dufate wewe nk'uburako ukoresha ibiganiro kunyene we nta mushahara sinzi ko uratangura no guhembwa kubera usanga na mite nyine ikiri hasi itaratangura no guhembwa nimba uhembwa ni isabune ati gura isabune gura utuvuta kugira bigende neza ariko nturagira guhembwa ariko ugaza usanga wewe uzana taxi none murakyumvira ati none uyazana taxi gute mugihe wenyine amafaranga none yakura kumbe ari ibindi bintu acana ariko hozije impamvu mvuga ati example ivyo binda cyamo ushobora kuba bicamo kuko nta utabikora ariko aragaragaza igikorwa akora ukabona ati yantuka ahantu
yakoze nuko rero en tout cas je ndiko ndafashwa ariko kandi ndafite ikindi kibazo hariyo amakuru yagiye araca hirya no hino bivuga ko umugore wawe ubunye kuri uno mwanya mutakiri kumwe byo bimeze gute tutakiri kumwe gutandukana k'umuntu ni nk'ubu dufate wewe uwo muvukana aduze korera ruguru bisigura ko mutandukanye ntabaciswe mutoyi wawe oya tuba dutandukanye donc mu buryo bugaragara yego ariko umutima n'amaraso aba ari vya bindi nyene bo jewe mu buzima bwanje narabayeho imyaka myinshi cyane ndonderera umuryango ndi jenyine kuje ndafise abana ndonderera umuryango ndi jenyine haragera igihe niyumvira ndavuga ati kubera iki none tutofashanya kurondera umuryango n'umugore wanje ca ndafata ingingo ndavuga ati reka nifunge ndondere uburyo ndamutware muri Canada yagiye muri Canada umugore wanje rero ramujanye kujya kurondera nyine uraze amakanadien $100 urazi ni 700,000 urumva yuko harimo stock ukora stock ngira mwijya n'ababanyu kazura abana batumira ati nimuze musakire muje kuryama urumva 700,000 nta bezo amwe jore nta bintu byo nta bibazo bimwe mu byo gutera n'umuntu ashatse gufungisha ikibazo ca 500,000 urumva ugikemura udarinze gusoma inimero rero twatandukanye physiquement ariko umutima n'umubiri umugore wanje mama w'abana banje kandi ndamukunda cyane cyane gose kandi sinzona muhemukira siniteze no oya nta kintu na kimwe kizoza kidutandukanya kizoze kugira kibaho kuko narazitiye umva narazibiye inzira zose zotuma dutandukana none kuri uno mwanya tuvugana uretse dushize ku ruhande yuko uri umu influencer hariho ibindi bintu usanzwe ukora ibindi bintu ubu influencer n'akazi biga bimaze ikintu kimaze kugira izina n'akazi kandi gakomeye kandi akazi gahemba cyane n'akazi kabisa ubayisiri nako baho cyane cyane kuko urabona muri iki gihugu cy'u Burundi twebwe nitwe twenyene abantu badahereza agaciro cy'umuntu ari ariko mu bindi bihugu baraheza agaciro cyane cy'umuntu ari kimura ndaba abandi bantu bo mu bindi bihugu n'abantu usanga babayeho kunyene twe tubayeho urazi ko munsi niyambariye amapapa ni nta kibazo nakimwe urumva rero ari abantu bashobora kuronderana na life yanje kandi bakayitora pe tera umuntu umurondeye ni nko kudufata umushiri wawe umurondeye kwa mwikoze urari mufata muto ariko ubifashe nyene umwa liberté ntaco kazi utahura gusa icari fresh murabana neza ariko uguma ironderana n'amakosa ukagumuna ya provoka arayagwa moto urumva rero abantu bashobora kundondera je basi ugwego rwanje baze barondera basi n'abandi bo mu bindi bihugu bari ku rwego rwanje sivyo naba barondera mu buzima busanzwe hamwe bazoza bambarire agahuzu karahisha kandi ushobora gufekinga uri kura office icyo uri kurarondera ni vyiza yuko kandi umuntu ashobora kugufasha ufekinga ni wama mu muduga wama uberewe wama umeze neza wama muri swag nyine umuntu cyangwa kuri umukire ariko buri kuribeshira daira rero n'imiryango imwe buriko uriyugarira hama wakoze reko mbazo tubaza nanje wakoze kunyishura ndakubaza akabazo kamwe ofise ihe ndoto mu buzima bwawe kibazo ciza ariko kandi ntakunda kwishura ko cane kubera ko jewe ahanini nkunda kugaragaza ibikorwa paraporo yuko novuga amajambo rero indoto mfise ni nini cane ubwanje mpora nicara ahantu
nkibwira yuko hari igihe usanga ntibishitse ariko yene kubw'amatimonyage y'abandi baguma bavuga ati pambana navuga gute nkumva yene basi nkaronka renfort nyene nkaronka izindi nguvu shaka gutuma noguma ku ntuze yanje kuri vision yanje uvumenga nuko no kwishura uriga ego ndiga muri uni ego makanga wa mbere bigwa n'abavyeyi canke ari umuntu n'abavyeyi ivyo bakuriye okay murakoze namwe murakoze Mazi Media reka tubashimire cyane mwakoze kubana natwe sivyo mu turindire mu biganiro bikurikira turabakunda cyane ciao